Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ukwezi kumwe guhabwa abanyagisagara ca Bujumbura ngo babe batanze igicapo cerekana inzu bazokubaka zibereye mu myaka iri imbere ngo ni gito. Bamwe mu bayaze na televiziyo Isanganiro basaba ahubwo ko leta yoraba ingene yorohereza abatagira uburyo bukwiye. Ngo nta kuntu umudandaza yotakaza ikibanza yiyubakishirije kikandikwa ko kuwo yahaye akazi nk'uko biriko birakogwa hamwe mu masoko. Mw'ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi Amakuru basaba ko ikibazo c'ibibanza vyo mu masoko cotoregwa umuti hatandukanijwe abiyubakiye ibibanza n'abahawe ibibanza vyubatse. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura na cane abo muri zone ya muri komine ya Mukaza bahabwa ikiringo c'uku kwezi kwa Myandagaro ngo babe batoye ibicapo vyerekana inzu bazokubaka zihesha ishusho ibereye igisagara mu myaka 15 iri imbere. Igihe yariko aragendera ibibanza bitandukanye yihweza uko inzu zubatswe mu ndwi iheze, Dieudonné Dukundane umushikiranganje w'inyubako amenyesha ko abazoba badashoboye kubaka hakurikijwe ibicapo bizoba vyatanzwe bazokwakwa ibibanza vyabo bigahabwa abashoboye kuvyubaka uko bibwirizwa. Bamwe mu banyagihugu rero bo muri komine ya Mukaza barashima umugambi wa leta wo kubaka uburaro buteye imbere, ariko babona ko ico kiringo bahawe c'ukwezi kumwe ari gito cane. Basaba ahubwo yuko leta yofasha abatariko barashobora kuzokubaka muri iyo myaka. Tuwakira neza gose ari nkamwe byo dukundira bakatunyarikiriza biba byiza kuko natwe turakeneye kuba ahantu heza nk'ibindi bihugu biteye imbere. Nibaza yuko leta ari umuvyeyi wa twese, bizo zose iteguye umugambi nk'uyu ashobora kuba n'ikindi ubundi mperekeza abantu bashobora kubarabira, kuko nibaza yuko leta zari umuvyeyi wa twese nashobora kugira umugambi nk'uyu ngo abantu basigare mu ibarabara. Bizo zose hazo ibintu by'imperekeza kugira abantu bashobore kuraba ingene babaho neza nabo. Twebwe tuvyakira neza gose, ahubwo twibutsa yuko nijya 2040 bariko baravuga bogerageza bakabishira hafi tukaraba iryo terambere. No saba leta ko yobegera ikabiyumvisha kuri aho n'umwene gihugu kugira yumve biragoye. No saba leta ahubwo ko yokwegera bene gihugu tukavyumva twese. Twe tuvyakira neza ko nta muntu ashaka kuba habi, umuntu wese ashaka kuba heza. Abahaba ariko yabuze heza ngorane ziriho ko abantu bose ntibafise uburyo bumwe, n'abafise inzu ntibasingomwe ngo bafise uburyo bumwe. Urabona abantu ntibangana, yega inzu yarayironse kera mugabo guca uyisambura ubwo nyene subwo ucironkera amafaranga uciyubaka buno nyene. Iyo kijyambere bifata umwanya muremure umuntu ararindira. Ni byiza mugabo kuba afise uburyo, si kuri bose kuko nta muntu n'umwe afise uburyo bagomba kuba habi, abantu bose bagomba kuba heza. Ikiringo ni gito, urabona abantu bose mu Burundi barakenye. Hariho abagira bagura amakaye y'abana, hariho abagira barungike abana ku ishuri. Imvura ni yatasura abandi bazogura imbuto batere barime. Murabona ikaye y'abana ubuye y'ijana igeze kuri 2005. Nenka bazogura amakaye no kwiruka kujyana icyo kiringo nabo bakiraho nyene ukwezi kumwe baba baraza kubakira. Nivyo ukunda nuko bokongereza ikiringo bagatanga ikiringo nimba ari amezi 2 nimba ari 3 kugira abantu boroherwe, kuko abantu ni benshi bariko baratanga izo mpapuro. Yego nizo pura mu kwezi kumwe nta n'ukwezi kugukwiye umunsi si tariki 7 none tariki 7 ukwezi none ko kwatangwa kwigirayo. Hanyuma umva byoshoboka gute nuko bokongereza ikintu ngo niho baborohereje abantu bazobishobora atazobishobora nabo bazobatorera umugambi uko leta neko leta mvye leta nkozi nifise ikizokora yoyo irafise ikizokongereza ye. Twe turabanyagihugu, leta itwara abanyagihugu bifise ngo niborohereza
yego koroha vyokoroha kandi natwe twobishima twabene gihugu kubera kuba heza byo vyiza kubera no gushariza igisagara ico kiringo biro ndaraba ico kiringo ni gito cane c'ukwezi tovuga ko baba bahejeje abanyagihugu bose ubanza kubibigisha bakavyumva bamaze kuvyumva hama bakagira ayo maplan nayo si bose bafise uburyo bwo kugira amaplan abanza kugira abantu hari uwo usanga badafise uburyo bwo guca bihuta kubigira sinzi ko ari ico leta yoba yateguye kugira izofashe abadashoboye ubwo buryo kugira babafashe. Amakuru twabateguriye harabandanya ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ngo bwarahejeje igikorwa cyo kubohora ibijanye no kuduza amapete ku bakozi ba leta. Deo Rusengwa Mihigo aburamutswa yabivuze mu ndwi iheze ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji naho biruko abona ko hari amezi bigoye guharura bivanye nuko umwaka bafatira ko wahindutse ariko akizeza ko ubushikiranganji bugiye kuvyiga neza. Aha twebwe deblocage administratif yarakozwe irakogwa ikurikije ubuhinga n'amategeko hanyuma ibintu biraja mu ngiro. Uvuze uti hariho umwanya tubona mengo uwo mwanya ntitubona iyo uva n'iyo uja nivyo kubera yuko umwaka warahindutse twahora dukorera ku mwaka wahora utangura itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka ugahera itariki 31 y'ukwezi kwa 12 ariko ubu dusigaye twatanguye gukorera ku mwaka utangura itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka ugahera itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Uti none ayo mezi azofatwa gute? Nivyo cyo kibazo ni ciza kandi nico kwitondera kuko turavye neza ayo mezi aca atugora ukuntu tuyafata n'ukuntu tuyashira ku mustari ko twari tumenyereye deblocage administratif ku mezi 12 ayo mezi duca tuyaharura gute? Ayo mezi afata bande afata bose abakiri mu kazi n'abakukurutse. Ico kibazo rero tuzocitondera tucige tugice hirya no hino ariko uko ndabibona ayo mezi azotogore hari uruco tuzofatirako n'ukuntu tuzova ku mezi 12 tukaja ku mezi angahe y'igice ariko aha ntaco nova ngaha ndakwishuye gose ariko tugiye kugitegekanya tucige turaba imforo yacu tugice hirya no hino kugira ngo tugitorere inyishu ibereye. Ishirahamwe ry'abadandaza bo mu Burundi Akobu ribona ko ikibazo c'ibibanza vyo mu masoko cotorerwa umuti hatandukanijwe abiyubakiye ibibanza n'abahawe ibibanza vyubatse. Umukuru w'iryo shirahamwe avuga ko bitumvikana ingene umudandaza yotakaza ikibanza ciwe yiyubakishirije kikandikwa ko uwo yahaye akazi. Antoine Muzaneza asaba kwico kibazo abegwa bose n'ico kibazo bo kwicarana harimwo n'abagwiza tunga kugira ntihagire umudandaza homba. Kuva aho leta itereye akamo hamwe na meri bakavuga yuko bakeneye kurondera amakori aho bategeza kuyakura hose yashoboka, hari itegeko baciye baza kushikiriza mu masoko atandukanye bavuga yuko ikibanza gikwiye gukoreramwo nyene kugikoreramwo nyene ari nawe nyene yagifashe kugira ashobore kugikoreramwo. Hari bibanza bikoteshejwe, ivyo bibanza rero bikoteshejwe ku muntu yaciyubakiye akafata umutahe akawukura mu ibanki akawukura mu microfinance atandukanye amakubaka
biratandukanye naho leta yasanzwe yubatse yasizeho abantu uko nyene. Rero twasanze hariho abantu bapangiye abandi mu isoko ya Kotebu baciye biyandikisha kw'ivyo bibanza nyene yuko ari bo bene ibibanza, kuvuga yuko baraza abakozi bo muri meri n'abakozi bo muri Oberi bati iki kibanza ni cande, bakaca bavuga bati ikibanza ni iki wanje, uriha amakori gute, akabyishura akababwira none ni cegukirande, aho kuvuga ko hari umuntu yarasanzwe agipangishije Oberi yoshaka ikanamuca n'amakori, wewe yacavuga ngo ni iki wanje. Ubu rero ibibanza bihambaye bikuru biri harya muri soko ya Kotebu canke muri ahayandi masoko yoba yarubakitswe n'abene gihugu, usanga abapangayi ari bo bitiriye ivyo bibanza, kandi abo bapangayi nabo basanzwe bafise bazi neza yuko atakori na rimwe bariha, ari ba bene gupangisha ibibanza ari bo bariha ibibanza, ari bo bariha amakori. Ivyo byose rero ni ibintu bikenewe yuko dutegeza kubanza kwicarana tukaraba bene kuriha amakori na bene gupanga vyogenda gute kugira ngo bashobore kwicarana bumvikane. Utazoba ashoboye gukorera muri ico kibanza ndatahura neza uko meri yafashe ingingo hamwe na OBE, nuko uwo muntu adashoboye gukorera muri ico kibanza ashobora kugisubiza leta nayo ikamusubiza uburyo yahasize. Nibaza yuko ivyo vyumvikana kugira ngo twese tube muri leta imwe, leta mvyeyi, leta nkozi. Nico rero cyo dufasha twese kugira ngo ico tucumve kumwe, kuko biragoye cyane kubona umuntu yarasize uburyo buhambaye mu kubaka isoko hanyuma bakaca baza bakamutwara ikibanza kandi kigatwarwa n'umupangayi. Itegeko nshikiranganji ririmwo ingingo zerekana umunyeshure ahejeje amashure y'imyuga y'inyuma y'ishure nshingiro ahabwa urupapuro rw'umutsindo, ntirivuga ingene amanota umunyeshure yaronse mu gikorwa cyo kwimenyereza ivyo bita stage mu gifaransa akoreshwa. Impapuro zandikwa ko amanota y'abanyeshure bulletin mu rurimi rw'igifaransa nizo zerekana ingene amanota yo kwimenyereza akoreshwa, ariko uyu mwaka ugira gatanu amashure y'imyuga y'inyuma y'ishure nshingiro akoresha bulletin zivuga ibihushane kwikoreshwa ry'ayo manota yo kwimenyereza. Twashimye kubibasomera na Alain Desire Ukeneza. Itegeko nshikiranganji ryo kuwa 13 ruheshi uno mwaka niryo ryerekana ibifatirwa ko kugira ngo umunyeshure yunguruzwe asibire canke ahabwe urupapuro rw'umutsindo mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro. Kuva ku ngingo ya 39 kugera ku ya 45 niho haboneka ibisabwa kugira ngo umunyeshuri ahejeje amashure y'imyuga ahabwe urupapuro rw'umutsindo canke arubure. Amanota umunyeshuri aba yaronse mu mwaka wose hamwe n'igitigiri c'ivyigwa yayobewemwo birahindagurika bivanye n'ingingo yisunzwe. Ayo nayo na indero ategerezwa kuba atari munsi ya 50%, amanota yo mu vyigwa vy'ubuhinga atigera aba munsi ya 55%, hamwe n'amanota umunyeshuri aronka mu gikorwa cyo kwimenyereza bita stage atigera aja munsi ya 60%. Urupapuro rwerekana ingene ayo manota yo kwimenyereza akoreshwa nuruja kamanota umunyeshuri aronka mu vyigwa vyose bita bulletin mu gifaransa. Ariko rero amashure y'imyuga y'inyuma y'ishure shingiro akoresha bulletin zirimwe ibihushane mu ikoreshwa ry'ayo manota yo kwimenyereza. Ku mashuri amwe ayo manota yo kwimenyereza bayateranije n'amanota y'ivyigwa vy'ubuhinga cours technique, ivyatumye abanyeshuri batoroherwa kuronka ya manota 50% mu vyigwa vy'ubuhinga. Ku yandi mashure naho ayo manota yo kwimenyereza bayateranije n'amanota abanyeshuri baronse mu mwaka wose, vyatumye abanyeshuri batoroherwa kuronka ayo manota 55% mu vyigwa vy'ubuhinga. Ubu rero bumwe mu bugenduzi bw'indero nk'akarorero ubugenduzi bw'indero mu ntara ya Gitega bwarahagaritse igikorwa cyo gusuzuma no kwemeza ivyegeranyo vy'amanama araba abanyeshuri baronka impapuro z'umutsindo n'abazibura, ivyo bita procès verbal. Ivyo vyegeranyo bikaba ari vy'abayobozi berekana kugira ngo bahabwe impapuro z'umutsindo z'abanyeshuri babo. Abayobozi basaba abajeje amashure y'imyuga kudadanura vuba ico kibazo kugira ngo bashobore kuja kugura impapuro z'umutsindo z'abanyeshure kare bongere bazuzuze kandi bazitange. Aho kandi ni kugira ngo batangure neza umwaka w'ishure wimirije.
Ni kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'indero duciye dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Nshimire namwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza kugira ibihe vyiza mwese.